bene data bwoko bw'Imana ndasubiriye kubaha ikaze mu iki kiganiro bamaso jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye gukomeza kuganira tugira ngo tuyage amajambo y'Imana atwereka neza yuko igikorwa cy'ukwahukana no gushurashura n'ubusambanyi arico kimaze guhitana isi yose ikayimaze kononekara. Imiryango yaratatanye, abantu benshi barononekaye mu ngo zabo. Ejo hazomera gute? Kubera yuko usanga ibintu byose bitakimeze nk'uko byari bimeze mbere, ugasanga imiryango yarononekaye, imiryango yaratatanye. Usanze abana bavutse batabona nyina wabo, bagakura batabona se wabo. Ni ikibazo gikomeye, nta mpanuro, nta ndero, ntaco babona, nta cizigiro muri kazoza. Uno munsi rero dukomeze turabe ukuntu Imana yavuze yuko izogarukana umucance wayo, kuko wewe nawe mugabo nimba ufise umugore mwahukanye, mbega uribaza ikibazo ati none ndamugarukanye noba ncumuye? Ati mbega vyomera bite? Hari ikintu kimwe gishobora gutuma utamugarukana. Nuko rero byose turaza kubibona. Kandi none utamugarukanye, none hoho ucumirerwa gute? None ucukora iki? Mbega ucufa gutora? Ivyo navyo kandi turabibona, turaza kubiraba. Reka rero tubanze dusome amajambo y'uwavugishwa n'Imana, Yesaya igihimba ca 54, maze dusome ku murongo wa 5. Yesaya 54 ku murongo wa 5 haravuga ngo, kuko jewe umuremyi wawe ari jewe mugabo wawe, uhoraho nyene ingabo niryo zina ryanje, uwera w'Abisirayeli ni jewe mucunguzi wawe, nzokwitwa Imana y'isi yose. Haleluya. Umurongo wa 6, kuko jewe uhoraho nguhamagaye nk'umugore w'intabwa afise intuntu mu mutima, ngucuye nk'umugore wo mu bucance yari yarirukanywe. Ni jewe Imana yawe mbivuze. Haleluya. Mbaye ndagutaye akanya gato, ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Imana ihabwa icubahiro. Imana n'umugabo wa Isirayeli yaravuze ati, ngiye kukwiyegereza, ngiye gusubira kugucura. Mwene data, urashobora kuvuga ngo ntiwogarukana umugore wawe yirukanywe nubwo hari ico wamuhoye. Birashoboka yuko Imana yataye Abisirayeli kubera ko hari igicumuro yababonye ko bari baragiye mu bindi, mu busambanyi bwo gucudika n'andi mahanga, bagenda gucudika n'imana zo mw'isi. Hanyuma ariko Imana iravuga ati ndabaye ndaguta. Imana iramuta. Imaze kumuta, ariko mu nyuma iravuga ati nzosubira kukwiyegereza ngufitiye ifuhe, ngufitiye urukundo. Mwene data, twibuke yuko Imana hano iri kwirigaragaza neza yuko ari umugabo wa Isirayeli. Mu yandi majambo turabona neza yuko umugabo ashobora gutora uwundi mugore ari uko wa wundi wa mbere yapfuye. None hariho amajambo twabonye neza yuko umugabo wa mbere akiriho canke umugore wa mbere akiriho udashobora kwemererwa gutora uyundi canke kuja kuyundi. Muri ico gihe rero Yesu Kristo yaradupfiriye ku musaraba. Amaze kudupfira hanyuma arazuka. Yesu Kristo amaze kuzuka, maze yongera kuducura, yongera gucura umugeni wiwe, kuko kugira ngo yongere gusezerana irindi sezerano risha. Amajambo tuyasoma mu Bikorinto ba kabiri igihimba ca 11 umurongo wa 2. Mbafuhiye ifuhe ryo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndamubashingire mumeze nk'inkumi itunganye. Pawulo yashingiye abakristo b'i Korinto, abakristo ba none. Pawulo yongeye kubashingira umugeni ariwe Kristo. Uyu niwe yari yarivuze ati ni jewe umugabo wawe. Mw'isezerano rya kera uhoraho yari yarivuze ko ari we mugabo w'Abisirayeli. None rero Yesu Kristo yaraje aradupfira, umugabo yarapfuye. Hanyuma rero araza aranagura isezerano. Iyo umugabo wa mbere apfuye canke umugore wa mbere apfuye, uremererwa gutora uyundi mu gihe uwa mbere yamaze gupfa. Nuko rero Yesu Kristo yarapfuye, maze yongera kuzuka kugira ngo yongere kunagura isezerano. Nico gituma twasezeraniwe amasezerano akomeye. Mu maraso ya Yesu Kristo niho dukirizwa ibyaha. Mwene data, urashobora kuvuga uti rero
mu gihe rero umugore wa mbere canke umugabo wa mbere atarapfa, ati reka rero ngende ncure uyundi, canke ukavuga ati sinomugarukana urya kuko yarasambanye canke yarakoze nabi. Ayo majambo tuyabona muri Yeremiya igihimba ca 3 umurongo wa mbere, haravuga ngo baravuga bati umuntu niyirukana umugore wiwe bakavana akabirwa n'uwundi mugabo, mbega uwo mugabo wiwe yosubira kumugarukana ukundi? Mbega n'igihugu nyene nticoba cononekaye? Nawe wigize maraya kubuzure batari bake, none ugira ngo wongarukako? Nije Uhoraho mbibajije. Raba rero, iyo uwo mugore atakigushaka akaba yaramaze kuja kuwundi mugabo, ntiwemererwa gusubira kumugarukana kuko yaramaze kwiyonona, aba yaramaze kuba indaya. Yaba umugabo aba yaramaze kuba indaya, yaba umugore aba yaramaze kuba indaya, ntushobora gusubira kumugarukana. Ariko ikibazo kiragaruka, wewe kuko wasezeranye nawe, kandi ujya mugabo akaba atarapfa, kandi ujya mugore akaba atarapfa, ubwo umuhambiriwe kuri we, ubwo umuhambiriwe kuri we, niko ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye kuraba rero ni bande bemerewe kwemererwa kubandanya canke bafise uburenganzira bwo kurongora canke bwo kurongorwa canke gukora ubukwe. Reka turabe ayo majambo, niyo aca abituzanira neza, abigaragaza. Abikorinto ba mbere igihimba c'indwi, maze dusome duhereye ku murongo w'8. Abikorinto ba mbere igihimba c'indwi, dusome duhereye ku murongo w'8. Haravuga ngo abatararongorana bo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bogumya kumera nkanje. Pawulo yipfuza ahanurira abantu abapfakazi n'abatararongorana, no kuvuga imisore n'inkumi. Pawulo aravuga ati ciza nuko bokwemera kuguma nkanje, bakaguma nkuko Pawulo yarari. Pawulo yari umusore, Pawulo ntiyarongoye, Pawulo yabaye inkone y'ubwami bw'Imana. Nuko rero ku murongo w'9, ariko namba bidashoboka kwirinda babirane, kuko kwabirana ari kwiza kuruta gushuha. Nukuvuga ngo kwabirana ni kwiza. Rero abo bantu baremerewe kwabirana, abatararongora hamwe n'abapfakazi. Iyo ni imigwi ibiri. Uwapfakaye bisobanurwa ngo umugabo wiwe bahanye impeta yarapfuye, canke umugore wiwe bahanye impeta yarapfuye. Muri ico gihe niyitwa umupfakazi. Wewe rero nimba uri umupfakazi, Pawulo arakwemerera yuko ushobora gukora ubukwe canke ugatora uwundi muntu, kuko uwa mbere ntakiriho. Ku murongo w'10, abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe n'umwami wacu, umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Ariko aramutse avanye nawe, abe igisubira muhira canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe, kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Aya n'amajambo atomoye ngo abamaze kurongorana, abamaze kugira mariage, abamaze kubana, basanzwe babana, bakaba bashatse kugira ngo bahukane. Pawulo ariko arahanura ati aya majambo si jewe ndayavuga, ahubwo ni umwami wacu Yesu Kristo ariko arayavuga ati umuntu yoye kuvana n'umugore wiwe, umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Ngo ariko aramutse avanye nawe, agerageze kupfuma yitwa igisubira muhira. No kuvuga ngo nimba ari umukenyezi, aca agenda kwa se na nyina yicare, kubera yuko urushako rwamunaniye, urugo rwamunaniye. Muri ico gihe rero, kubera yuko byamaze kumunanira, ategerezwa kuba igisubira muhira. Nta bundi buryo, ntibishoboka, nta yindi nzira, agomba kuba igisubira muhira. Hanyuma abonye bidashoboka yuko ashobora kwibana, nagerageze yisubize hamwe n'umugabo wiwe canke yisubize hamwe n'umugore wiwe. Nta na hamwe Bibiliya ivuga ngo nuca ugenda utora uyundi kubera yuko wamufashe asambana, hanyuma ngo nuca ugenda gutora uyundi. Nta na hamwe Bibiliya ibivuga. Bibiliya yemerera yuko abapfakazi ari bo bemerewe gusubira gutora uwundi mugore. Ayo majambo mugomba kuyasobanukirwa. Ayo majambo abantu benshi barayazimiriyemwo, kuko biyumvira yuko, bibaza bati mbega ko tubona yuko hirya no hino amashengero yose ariko aremerera abantu, ugasanga bariko barahana impeta, bariko barakora ubukwe, umugore ya mbere aramutaye ariko arakora ubukwe, bavyaranye abana babiri, agaca agenda agaca atora uyundi, agasubira uwundi ati nanje natanzwe. Bariko barahinduranya nk'abahinduranya impuzu, nk'abahinduranya ibirato, bisigara umukino. Ivyo byose rero ndagira nkubwira yuko ivyo byose nubwo babikora uko, Imana iriko irabira biri mu ijuru.
Imana yamaze kurakara. Imana irakajwe nuko ivyo byose biriko birakorwa n'abakristo. Abakozi b'Imana nibo bariko barakora ivyo, ariko ndagira nkubwira ngo nubwo mubikora Imana ntinezererwa namba na gatoyi ico gikorwa. Nico gituma ngo wewe uri muri groupe b'amaso, ndagira nkubwire ngo hindura, sezera, utakabi, uje kuri iyi nama nkugira. Nimba ushaka ubwami bw'Imana wemere gutakabi, maze wongere gutumbera umurongo. Kandi nagira ngo mbwira abakozi b'Imana n'amashengero atandukanye, abakoze ivyo byose, hari abantu benshi bahaye impeta abantu ngo nuko bahukanye, baberetse za mpapuro basinyiraniye ko ngo za divorce, ngo izo zirabemerera yuko basubira gutora abandi bagore. Ndagira nkubwire yuko ico ari icaha. Ababikoze bose nibihane, ababikoze bose nibihane, kuko ndagira nkubwire yuko inyuma y'ijya divorce ya mbere, mu nyuma arasubira agakora iyindi divorce ya kabiri, agaca asubira agaca agenda agaca atora uwundi mugore. None mwumva muriko murakora iki? Mwumva muriko murakora iki? Kandi uwo murongo w'ahantu mwabikuye ni hehe? Ni hehe vyanditswe ko Yesu yabihakanye, yavuze ati Mose yavyemereye abantu kubera kutizera ko mu mitima yabo, ariko uhereye mbere na mbere hose siko vyari biri. Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri. Irababwira ati umugabo azosiga se na nyina aje kubana n'umugore wiwe akaramata, bompi bakaba umubiri umwe. Nukuvuga ngo ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Ariko abantu benshi bariko barahanura bavuga bati ntaco bitwaye, wamwirukanye genda uca utora uyundi. Mwene data, ayo mashengero niyo ntumwe ko uyu munsi ndakubwire ngo hinduka, hindura, vayo. Iyo nzira watoye siyo, wagiye mu buzimire, ubwo n'ubuzimire. Mw'izina rya Yesu niharageze yuko uhindura, maze ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Rero hari ikindi gice rero ni ic'abatizera. Abatizera namwe rero murashobora kuraba, wewe uri mu gice kihe? Wewe watoye umugore, ugatora umugore uwundi atarapfa. Wewe wagiye ku mugabo, ukagenda ku mugabo uwundi atarapfa. Ngiki gice cawe nawe uce wisanga mu gice nawe c'abatizera. Abikorinto ba mbere igihimba c'indwi umurongo wa 15, Paulo arakomeza aragira ati, ariko utizera namba agomba kwahukana niyahukane. Paulo ariko aravuga ngo namba utizera, mwene data, nimba wahisemo kuba umupagani, Paulo ariko arakubwira ngo ariko utizera namba agomba kwahukana niyahukane. Mwene data w'umugabo canke w'umugore ntahambirwa iyo bimeze bityo. Imana yaduhamagariye amahoro. Umva rero, mu biremwa byose Imana yaremye, yabiremanye umwidegemvyo, ico bitara liberite. Urashobora gucumura, ni wewe n'amahitamo yawe. Adamu na Eva yahisemo guhendwa. Imana ntabwo yaciye ishoka iza kuza gutangira, ahubwo Imana yaje kuraba Eva yamaze kugwa mu cyaha cyo guhendwa na ya nzoka. Rero wewe mu gihe utizera, urashobora kubona ati ko ndeheje ujya nkumi kabikunze, naze twibanire, hanyuma iyo amasezerano y'uwo twahanye mbere ntaco bitwaye. Uwundi akavuga ati urya musore ko ndamwemereye ko anyemereye, reka tugende twibanire. Ivya mbere ati ntawe ucibuka. Mu gihe utizera urashobora kugwa mu byaha, ari navyo tubona benshi birirwa bagwa mu byaha kubera batizera. Kuko uwizera yaguma kw'iri sezerano ryo kuri uyu murongo w'8 hatubwiye ngo abatararongora nabo n'abapfakazi ndababwira ko iciza ari uko bogumya kumera nkanje. Abatararongora n'abapfakazi boguma ari bisubira muhira, boguma bibereye uko. Ariko we mu gihe utizera ukabona ko umuntu wawe akiriho, uwo mwahanye impeta aracariho, ariko ukaba utizera, ehe ngaho ugaca ugenda gutora uwushatse wese. Ariko ndagira nkubwire ngo ubwo n'ubusambanyi. Ku murongo wa 16 ngo yewe mugore ubwirwa niki yuko uzokiza umugabo wawe? Yewe mugabo ubwirwa niki yuko uzokiza umugore wawe? Ariko gusa uko umwami wacu yagabiye umuntu wese, kandi uko Imana yamuhamagaye aba ari kwamera, niko ngera mu mashengero yose. Mbega hariho umuntu yahamagawe yarakebwe ntagacike nk'utakebwe? Haraho umuntu yahamagawe atakebwe ntagacike ntagakebwe? Gukebwa ntaco kumaze no kudakebwa ntaco kumaze, ariko ikigire cyo kimaze
no kwitondera ibyagezwe n'Imana. Umuntu wese uko yarari mwihamagarwa ryiwe abigumemwo. Wahamagawe uri umugurano ntibikubabaze, ariko namba bishoboka kucika uwidegembya ubihitemwo. Urashobora guhitamwo, ariko kuhitamwo urabe neza uko uri kurubaka kuri iryo tanguriro. Hariho benshi bubaka ku bishakashaka, abandi bakibaka ku mabuye, abandi bakubakisha ibiti. Raba amahitamo yawe rero. Ndagira ngo mbwira abakozi b'Imana, wahamagawe uri umupasitori, wahamagawe uri umukozi w'Imana, suzuma urabe kugira ngo ntugwe mu cyaha kizotuma uca uheba bya bikorwa byo kuvuga ubutumwa. Wahamagawe uri umuririmbyi ukazoramuka uhisemo nabi, kwa bwa buririmbyi buzaba bugusize. Wahamagawe wari umukristo warabatijwe, washobora kuja ku ngaburo yera. Igihe uzohitamwe nabi, uzosanga wubatse ku musenyi, maze ico gihe uzoca ubura bwa burenganzira bwo gusubira kuja ku ngaburo yera. Nimusuzume murabe amahitamo y'umuntu, kuko ndagira ngo ubwire ngo amahitamo y'umuntu ari ashobora kugukiza canke kakwica. Ushobora guhitamo mu nzira y'uburyo, iyo ikakujana mu bugingo budashira, canke ugahitamo mu nzira y'ubumoso, iyo ikakujana muri Gehenomu. Hitamo neza mwene data, uhitemo Yesu, kuko Satani we n'umubeshi. Abantu benshi bahisemwe nabi. Ndagira ngo mbwire umuntu wese yahisemwe nabi arondera umwami Yesu, ace bugufi, maze ashaka Imana mu bugingo bwiwe, ahamagare Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, maze Yesu akugirire neza. Uno munsi tugerageje gusobanura ivyerekeranye n'abavuga bati mbega nahukanye noba nkoze icaha, mbega kurya yasambanye none nosubira kumugarukana gute? Ndagira ngo mbwire yuko n'amahitamo yawe. Ushatse ushobora kumurondera ukamubwira ati ngwino tugaruke tuje kugakiza twihane, akwemereye mugasubirana. Twamaze kubona yuko Imana nayo nyene yasubiriye gucura Abisirayeli, nubwo yari yarabirukanye. Yasubiye kubacura, ibiyegereza, ibafitiye urukundo rukomeye cyane. Urwo rukundo rubonekana muri Yohana 3:16, havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yasubiye kugira urukundo, yongera kugira ifuhe, maze Imana ipfuhira ubwoko bwayo, maze itanga umwana wayo aradupfira ku musaraba, maze kugira ngo rya sezerano rya mbere ripfe, haze irindi rishasha, canke rimwe rya mbere rinagurwe rivugurugwe. Imana yabanje gutanga umwana wayo Yesu Kristo aradupfira. None rero mwene data, uko ugenda uhinduka, uko ugenda uhindura amasezerano, niko Imana nawe ugenda iguta. Iyo umaze kuzurasinya usinyura, wongera usinyura, mu gihe isezerano rya mbere rikiriho, ntiwibaze yuko Imana ivyakira neza, kandi ntiwibaze yuko imbere zawe yuko ukomeza guhagarara nk'umukristo. Oya, ntabwo uba ugihagaze nk'umukristo, kuko uba wamaze kunyuranya n'amasezerano y'Imana. Umuntu wese ahambirwa ko umugabo wiwe akiriho, umuntu wese ahambirwa ko umugore wiwe akiriho. Ntushobora kurusimbuka, ntushobora gukwepa, ahubwo gerageza wisubizanye hamwe n'umugore wawe, gerageza wisubizanye hamwe n'umugabo wawe, maze muvugurure impeta yanyu, muvugurure urugo rwanyu, muvugurure umubano wanyu, murere abana neza, murere mube abakristo. Muri ico gihe usubira ku ngaburo yera, muri igihe usubira gukora ibikorwa vy'Imana, muri ico gihe ujya mugore wa mbere niwe aguma afise priorite, ujya mugabo wa mbere niwe aguma afise priorite. Nico gituma rero nimba yarasambanye, nimba yarakoze ibyaha by'ubuhemu, kugira ngo rero nawe ugume wiyejeje, ucuheba ivyo gusubira gutora abandi bagore, ucuheba ivyo gusubira gutora abandi bagabo, maze ugatumbera Yesu wenyene, hanyuma ugacubandanya ugacukorera Imana, ukaririmba, ukaja ku ngaburo yera, ugasenga, ugakomeza ibikorwa vy'Imana, kandi ukitegura kuzoja mu ijuru. Haleluya! Imana yacu nihabwe icubahiro. Mwene data, Imana iradukunda, Yesu aragukunda. Yesu yakuntumye ko ngira ijambo rigushitseko, kugira ngo nawe wongere gusuzuma no gutumbera umusaraba. Yesu yaravuze ngo utikoreye umusaraba ngo nkurikire, ngo ntaba nkwiye. Mwene data, nimba ugomba kurondera Yesu mu bugingo bwawe, niwumvire aya majambo,
kandi wumvire neza yuko umuntu wese yanyuranije n'ijambo ry'Imana atazora ubwami bw'Imana, kubera yuko ugendera mu caha, wama mu caha, uba mu caha, icaha cawe camaho, umutima wamusimbagurika. None bimeze gute? Nahawe nuko rero Imana ikugirire neza. Izo ni nyinshi zose ziriko zirahabwa abantu bashotse batora abandi bagore kandi abambere batarapfa, abantu bashotse bagenda ku bandi bagabo kandi abambere batarapfa, kandi bakaba bipfuza yuko nubwo bimeze uko ko boca bandanya baja ku bikorwa vy'ahera. Ugasanga nimba ari umudiyakoni abandanya ubudiyakoni, ugasanga nimba ari umuririmbyi aca yipfuza kuja kuririmba, ugasanga nimba yari yarabatijwe aca yipfuza kubandanya kuja ku ngaburo yera, abandi ugasanga mbere n'abajenama. Ariko ivyo byose mwene data ndagira nkubwire yuko ari kizira, ari ubuyobe no guhumanya ahera. Arico gituma rero nimwiyeze maze mwisuzume, hanyuma mukora ibikorwa nk'ivya mbere. Yesu Kristo aravuga ngo ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mana Data uri mu ijuru, ndagukengurukiye Yesu Kristo kubw'aba bene data bamaze kunyurwa n'ijambo ryawe, bamaze gusobanukirwa mwami n'aya majambo. Ndabigushimiye, izina ryawe niryubahwe. Ndabasengeye, ndabasabiye guhitamwo neza, bahitemwo Yesu. Nawe shetani n'umubeshi, shetani yahenze Eva, none heraba nubu ariko arahenda abantu benshi. Abakristo benshi bariko barazimira, abandi bariko barahitamwo nabi. Ndabasengeye, ndabasabira guhitamwo neza, ubahe koga mu maraso yawe igiciro kinini. Yesu wongere kubiyereka no kubagenderera. Urakoze Mana, ndabishimye nkenguruka mwami, izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.